Bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabifurije umunsi mwiza w'umugisha, umunsi w'amahigwe, umunsi ndabifurije rino jambo ngo mukorere munsi y'ijuru ryuguruye. Ubuntu bw'Imana bwinshi bwiyongeranye ku buzima bwanyu. Mwe muhora mudukurikirana, mugasangiza abandi ibiganiro byacu, mukadusengera, mukadushikira. Umwami Yesu abahezagire cyane. Ubuntu bw'Imana bwinshi bube ku buzima bwanyu. Dusangire rino jambo ryanditse mu gitabo ca Luka, ubutumwa bwiza bwa Luka. Iri jambo ryarakoze ku mutima wanje, ndifuza kuri basangiza bakundwa. Igice cya 10 umurongo wa 38 harimo inkuru y'abantu babiri, harimo Marita na Mariya. Maze bariko baragenda bashika mu mihana, umugore yitwa Marita aramwakira amushikiriza mu nzu yiwe. Mu bagore bagize amahirwe muri nosi, uyu mugore Marita yararimo. Marita yagize amahirwe yo kwakira Yesu mu rugo rwe. Abantu benshi bari babyifuza, abantu benshi barabishaka. Marita agira amahirwe yo kwakira Yesu mu rugo rwiwe. Uyo yarafise mwene nyina yitwa Mariya, yicara imbere y'ibirengeza umwami Yesu yumva ijambo ryiwe. Amen, haleluya. Mariya yicara ku birengeza umwami Yesu yumva ijambo ryiwe. Ariko Marita ahagarika umutima kuzimana byinshi, aramwegera aramubarigira ati, mugenzi, ntibikubabaje yuko mwene mama yantereranye ibikorwa, nuko mubarire amfashe? Umwami Yesu aramwishura ati, Marita, Marita, uriganyira wigora muri byinshi, ariko ibikwiye rwose ni kimwe, kuko Mariya yahisemo umugabane mwiza atazokwakwa. Amen. Reka nkwifurize ibintu bibiri muri no jambo. Imana ikurinde impemu ya Marita. Impemu ya Marita ni ya mwemu ikubuza kwicara ku birenge by'umwami. Impemu ya Marita ntishobora kukwemerera kwicara usoma ijambo ry'Imana, ahubwo urashobora kumara amasaha 3 kuri filme. Impemu ya Marita ntishobora kukwemerera ko wumviriza ijambo ry'iminota 10-20, ariko kandi urashobora kumara amasaha 2 uri kurumviriza ibindi. Urashobora kurara ku kabumbu udashobora gubana n'umwami minota 10. Reka ngusabe ngugendera inama, reka dusenge twirukane impemu ya Marita ku buzima bwacu. Iyi mwemu ituma tutegera ku birenge by'umwami. Iyi mwemu idusamaza kuvyerekeye ku vy'Imana, ariko ibindi ugasanga turafise umwete mwinshi. Ugasanga ubuzima bwacu burafite discipline ku bindi, ariko iyi mwemu ya Mariya yo kwicara ku birenge by'umwami tukayibura. Tukaburira umwami wacu kwicara ku birenge byiwe. Yesu yavuze amajambo akomeye cyane kuri Marita. Yaramubwiye ngo, Marita, yavuze inshuro zibiri, Marita, Marita, uriganyira wigora muri byinshi. Kurigora muri byinshi. Aravuga ngo ari kubikwiye rwose ni kimwe, kuko Mariya yahise nk'umugabane mwiza atazokwakwa, umugabane wo kwicara ku birenge by'umwami. Reka nkwifurize rino jambo, Imana igweze impemu ya Mariya yo kwicara ku birenge by'umwami. Haleluya. Impemu ya Marita tishobora niyo ugiye gusenga mu gatondo, irakubwira ngo reka gusenga, uzosenga ejo. Impemu ya Marita ni impemu yo kwesikiza gusa. Uzabikora ejo, uzagira gutya, warurushe, warumerewe gutya, warugize gutya. Mugabo kandi ibindi navyo ukabikora neza. Ukabikora, ariko mwemu yo kwicara ku birenge by'umwami. Gufata umwanya uri kurasoma ijambo ry'umwami, gufata umwanya uri kurasenga, gufata umwanya uri kurumviriza ibigaburira ubugingo bwawe bikabura. Bene data, impemu ya Mariya ni impemu yo kwicara kugira ngo ugaburire ubugingo bwawe, kugira ngo wicare ugaburire ubugingo bwawe. Uyu mwaka reka nkwifurize impemu ya Mariya ariyo iganza ubuzima bwawe, yo kwicara ku birenge by'umwami. Yesu yaramubwiye ngo yahisemo umugabane mwiza atazokwakwa. Uyu ni umugabane ku buryo urubyaro rwacu ruzosarura uyu mugabane wa Mariya wacu wo gutinda ku birenge by'umwami. Haleluya. Uyu ni umugabane mwiza, haleluya, tutazigera twakwa, ariko uyu we yahisemo umugabane mwiza atazokwakwa. Bakundwa banje muri ko murankurikirana, reka mbifurize rino jambo.
muhaguruke dusenye impwemu ya Marita ku buzima bwacu. Kijya kintu cyose kikubuza gusenga ni impwemu ya Marita. Kijya kintu cyose kikubuza gusoma Bibiliya. Hari umuntu wambwiye ngo iwe ngo ngiyo yabuze itiro ngo asoma Bibiliya ngo niho aronka itiro. Usoma Bibiliya kubera wabuze itiro, urafite ikibazo gikomeye. Iyo ni impwemu ya Marita igeze ku rundi rwego. Ndakwifurije impwemu ya Mariya yo kwicara ku birenge by'umwami. Iyi mpwemu uzisohokana ujane ku kazi no ku kazi. Urafite ushaka umwanya wo guhimbaza umwami mu minota 3-5 gusenga biremewe. Haleluya. Impwemu ya Mariya iganza ubuzima bwawe kuko ngo ni umugabane mwiza utazokwakwa. Wahisemo umugabane mwiza utazokwakwa. Uyu ni umugabane mwiza utazokwakwa. Mwumva icyo Dawudi yavuze, Zaburi ya 27:4 yaravuze ngo icyo saba uhoraho ni kimwe kandi nicyo zo kwitwararika. Haleluya. Icyo saba umwami wanje kandi ni kimwe kandi nicyo zo kwitwararika, no kuba mu ngoro y'uhoraho imisi yose, imisi yose y'ubugingo bwanje. Karaba ubwiza bw'uhoraho hiweze urusengero rw'Uwera. Bene data, uyu mpwemu yi Dawudi icyo saba uhoraho ni kimwe kandi nicyo zo kwitwararika, no kuba mu ngoro y'umwami, no kuba ku birenge by'umwami imisi yose kubaho kwanje, imisi yose yo kubaho kwanje. Icyo saba uhoraho ni kimwe kandi nicyo zo kwitwararika, no kuba ku birenge by'umwami. Haleluya. Mana we no kuba mu mahema yawe. Zaburi ya 73:75 ninde mfise mu ijuru atari wewe kandi mu isi ntawe ngomba. 28 ariko njewe kwegera Imana niko kwambere amahirwe. Amahirwe yawe nukutunga impwemu ya Mariya, impwemu yo kwicara ku birenge by'umwami, niyo mahirwe yawe. Haleluya. Ariko njewe kwegera Imana, gutindana n'umwami, gusoma ibyanditswe byera, kubaho ubuzima bwo kugabura ubugingo bwanje. Haleluya. Yaravuze ngo ariko nje kwegera Imana nizo zambereye amahirwe. Kwegera Imana nizo zambereye amahirwe. Haleluya. Amahirwe yawe no kwegera ku birenge by'umwami. Amahirwe yawe no kwegera ku birenge by'umwami. Haleluya. Ndakwifurije kwegera ku birenge by'umwami. Birenge by'umwami ubyegere. Ndakwifurije kwegera birenge by'umwami. Hari umurongo nifuza kubasomera muri Zaburi ya 84 umurongo wa mbere uravuga ngo uhoraho we uhoranye n'ingabo, erega amahema yawe n'ayigikundiro. Erega amahema yawe n'ayigikundiro. Ubugingo bwanje buri n'umuvumo muri muvuro, mbere budende buri no kwifuza inyubako z'uhoraho. Umutima wanje n'umubiri wanje bivugiriza impundu Imana nzima. Haleluya. Man, aiga amahema yawe n'ayigikundiro. Reka nkwifuriza rino jambo, umwemu ya Mariya iganza ubuzima bwawe, utinde ku birenge by'umwami. Dawudi yavuze ngo icyo saba uhoraho ni kimwe kandi nicyo nzo kwitwararika, no kuba mu ngoro yawe Mana. Itwararike gutindana na Yesu mu ngoro. Nkubwiye si kusha muri eglise wawe nguje kubayo, oya, harya ahantu mu cyacumba cyawe kirashaka kubikuba ingoro y'umwami. Mu modoka yawe ugenda harashaka kuba mu ngoro y'umwami. Wicaye muri bisi urashaka gufata umwanya ku medita ibyanditswe byera. Nta eskize nimwe uvuga ngo wabuze umwanya n'Imana. Oya, ukuye gusa impwemu ya Marita niyo yonyine yo kubuza. Ariko ufite impwemu ya Mariya aho ugeze hose urahagira prayer room, icyumba cyo gusengeramo. Urahagira ahantu ho gusengera, guhimbaza umwami. Icyo saba umwami ni kimwe kandi icyo nzo kwitwararika. Zaburi ya 73 havuze ngo ariko jewe kwegera Imana nizo zambereye amahirwe. Kuba ku birenge by'umwami niyo mahirwe yanje. Reka kwifuriza kwegera ku mwami, ibirenge byawe ubishyire ku mwami. Reka gusengere. Data mu izina rya Yesu, ndasengeye umuvandimwe uri kurankurikirana. Turasenye impwemu ya Marita, impwemu itubuza gusenga, impwemu itubuza gusoma ijambo ry'Imana. Izi mpwemu zisizi mwami zidusamaza, ugasanga urasamaye umunsi uraheze imisi 2 utavuganye n'umwami wawe. Iki kintu turagisenye mu buzima bwacu. Uduhe impwemu ya Mariya, impwemu ya Mariya yo kwicara ku birenge by'umwami, gutindana nawe. Haleluya. Dawudi yavuze ngo icyo ngusaba ni kimwe kandi ngo n'ikibazo kwitwararika, no kuba mu ngoro yawe Mana. Benekora mararirimbye ngo erega amahema yawe n'ayigikundiro. Erega amahema yawe mwami n'ayigikundiro. Haleluya. Haleluya. Dawudi yavuze ngo ariko nje kwegera Imana niko kwambereye amahirwe. Mana yacu we, duduheze ubushobozi bwo kukwegera, kubana nawe, gutindana nawe. Haleluya. Kubana nawe no gutindana nawe niyo mahirwe yacu, niwo mugabane wa nizo ndirimbo zacu, niwo mahirwe yacu. Urakoze Mana. Amashimwe kugarukire.
haleluya, uduheze mpwemu ya Mariya yo gutinda ku birenge byawe, kuko muvuzeho uravuga ngo ariko uyu we yahisemo umugabane utazokwakwa, twahisemo umugabane utazokwakwa. Urakoze Yesu, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Ndabifuriza umunsi w'umugisha, mutinde ku birenge by'umwami, amen.